Yes sir, nizere ko mumeze neza cyane. Nitwa Fulgence Mika and this is Mika TV. Nkibisanzwe turi kuri set neza turi kuri EATS Kamenge, turi kuri EATS Kamenge. Bimeze neza, Umutwenzi Festival, isabukuru ya mbere igiye kuba ihindura amateka y'umuziki w'u Burundi. Ibintu bigiye kuba biryoha cyane, bimeze neza. Uri kumwe natwe uraza kuryoherwa cyane, uri kumwe natwe uraza kugenda umererwa neza cyane. Mugumane natwe muze kuba muryoherwa n'abanyamuziki biwacu bari kuri lineup. Uno munsi hari ibidasanzwe bigiye kuba bibere hano hantu. D1 Double J Bad Boy Killer bose bari ngaho kugira ngo ko bimeze neza cyane. Be Face on the floor, Esther Nisharia kugira ngo ko bimeze neza cyane. Fabi Love, hari abatamzi beza cyane, bamwe muzi bakunze kuba bikora cyane kugira ngo bashobore kuba bafasha umuziki w'u Burundi muri rusangi byose bigende neza. Ndakurahiye iki kibanza giye kuba kiba icyamateka, gihindure byose, gihindure bimwe mu byo maze kuba mubwirwa ku muziki w'u Burundi. Nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye kuba yibereye muri kino kibanza. Intambwe nziza, ikorwa kidasanzwe bifise icyo bisiguye ku muziki w'u Burundi. Kubona abubahwa batandukanye bemera bakaza guteramana natwe kugira ngo bigende neza, baryoherwe. Abafana b'umuziki w'u Burundi baronke show y'ubuntu mu isabukuru nk'iri, hajemwo ukuboko kw'igihugu, ni ibintu bidasanzwe cyane. Ugumane natwe kugira ngo ibi birori ntibigucike. Ku rutonde hari byinshi biza kuba biri ngaha, ndabisubiyemwo. Iyi nimwe mu ntambwe zidasanzwe umuziki wacu uteye. Uti kubera iki? Kubona bari ngaha baraza understandinga what it means, kubona imyidagaduro iriko iragenda itera imbere. Baraza understandinga why abanyamuziki bakora umuziki, baraza understandinga impamvu bakwiye gushigikira umuziki w'iwacu. Biza kuba ari ibintu bidasanzwe. Icyo gusa ndagusaba nk'umukunzi w'umuziki w'u Burundi, icyo utegereza gukora kandi udakwiye kwirengagiza nuko ukomeza gusangiza inshuti n'abagenzi. When they say Burundi on the map, this is what they mean. Iki nico bavugiza gushyira igihugu ku ikarata y'isi. Uti kubera iki? Ibi iye nimwabisangiza makungu baraza kubona ibiriko birabera mu Burundi. Ibi nimwabisangiza makungu baraza kubona ibibera mu Burundi. Nibaza kujya kuri gongo basacinga babona Burundi ari ubw'intambara. Ibi baraza gushimangira yuko amahoro ahari kandi turyohewe. Ibaze gutegurirwa igiteramo nk'iki, ugacukuranya abarimbanyi canke aba artiste mu ndimi z'amahanga niko babita, ugaca ubahuriza hano hantu. Abafana binjira atanu rufaranga batanze. Muri ko muribona ku masanamu abasani bose mukunda bari hano. Rero Simba nawe nuko ari ngaha, Fabi Love, Be Face on the floor, Esther Nish n'abandi benshi, Fernando Aye, D1 n'abandi. Ndaza kubadondagura ndabamare. Kuri stage haza guca ko abantu barenga 30. Ibi bintu wari bwabibone hehe? Wari bwabibone ryari ibikora imboneka rimwe tugiye kuba tubona mu gihugu cyacu cy'u Burundi? Nibwo bwa mbere jewe mbonye festival nk'iyi. Kireka izoba zarabaye ntaravuka. N'izina ry'Imana, bantu b'Imana hamwe uto supporting umuziki, sinzi kibazo woba ufise. Ahantu hose uri hano baraza gukesha amasaha yose ushakira uhashike. Ariko ni byiza yuko umwana ashika mu rugo imbere ya serugo kugira ngo bigende neza, maze serugo niyaganira canke niyagira ijya avuga bashobore kuba bumva ivyo yavuze. Uyu munsi mfise energy cyane, ndumva nuzuye n'umunezero udasanzwe kubera yuko tugiye kuba turonka kimwe mu bintu abarundi barose kenshi barondeye bipfuje ariko bakaba bagihawe. Ndeka ndakubwira yuko tuza kuba turi kumwe, byose bimeze neza, mukomeze kwinjoyinga abanyamuziki bacu bose bari ngaha. Ikindi kintu no kubwira nuko ibintu byose uza kuba ukenera hano babitunganije. Uyu munsi numva nezerewe cyane, nkumva no kuganiriza wewe uriko uragenda ubana natwe. Jewe meze neza, reka nizere yuko nawe hano hose uri muri kano kanya ibintu bimeze neza kandi biza kuba binakuryohera cyane. Kugira ngo bigende neza, ndabona Monia Fleur, ndabona MB Data, ndabona DJ Phil Bite, ndabona Victorious Team, ndabona Fernando Aye, ndabona Lino G, ndabona Bad Boy Killer, Double J.
Iziwumvise ni iga Double J yitwa B-Face on the floor Mkombozi hasta la Victoria siempre, yitwa Fabi Love the Cation Boy, yitwa Black G, yitwa Lolilo Simba, yitwa Pastor Lopez inyinahazwe canke Horemana yakandi kajyo murazizi cyane. Ndabona umugwi MTC uri ngaha, ndabona Estanishi, abantu mwakunze indirimbo hehehe mugore mubanye n'abandi benshi cyane. Ndabona Cedric Bangi, ndabona Emerson, ndabona DJ Fibe, ndabona Mutima, ndabona Kingorongoro, Kigingi, D1, ndabona Bidondo, ndabona Master, ndabona Shani Queen, ndabona Etoile du Centre, bose bari ngaha. Ndabona abaririmbyi bagiye batandukanye, sinavuga ngo ndabamare no kuri kw'Imana, muraza kuba munyihanganira, ariko playlist no musiza kuba ari fully equipped, muziki ugiye utandukanye, muziki umeze neza. Icyo ngusaba, kora subscribe ni mutarayikora, usangize inshuti n'abagenzi. Ahasigaye ndagukeze kuba nawe wamaze kuba ushika ngaha, uraza kubumpereza feedback muri comment uko ibintu byacu wabibonye muri rusange, kandi urakoze cyane, ndagushimire kuba ukomeje kugenda ubana natwe. Nitwa Fulgence Mika, behind the camera he musaza cyane nitwa Benjo Godwin canke Musavye Yezu Benjamin, ariko aragerageza kugira ngo amasanamu amajwi yo kuri micro munze kuba muyaronka. Tuza kuba tuganira n'abagiye batandukanye, abafana, abanyamuziki, musenge byose kuba bimeze neza cyane muri rusange. Amaze kuba yishikira kuri ETS Kamenge, bogare twa gute? Anje meze neza kwene, ndanje kuri Satubi nyene gusa Satubi. Satubi numuse ko neza kuririmba? Yo. Neza kuririmba kweli. B-Face. B-Face ni hari. Yo, ana D1. D1 ari ngaha. Yo, Kiriku. Yo. Abonye nabo batatu. Witwa gute kwanza? Je nitwa Butoyi Pascal. Butoyi Pascal. Wewe iyo bavuze umuziki w'u Burundi utahura iki? Njewe cyo tahura nje tahura gufata gusa kuririmba nizi wanje byambere fata ni radio mu ijoro shira hajya. Urakunda abarimvye b'abarundi cyane cyane gose cyambere mbere ko tugera kuri ico kubona ibintu nk'ibi byabaye wowe ubivuga kwiki? Njewe anje navuga n'umunezero, umunezero udasanzwe. Abarimvye 30 bose bari ngaha bagira aho umunezero uza kubumva uyumva gute? Njewe nza kwimva neza kwe gusa abarimvye batanu b'umuziki w'u Burundi ukunda cyane kurusha abandi? Njewe mvugishije Satubi kwe wa mbere wa kabiri Double J, D1, Kiriku, wa gatanu Fizo. Indirimbo zitanu mwino misuri kurakunda cyane. Njewe uyu Teraviv wa Satubi, wa kabiri uyu wa Kiriku, uyu umuziki waririmbye na D1, umuziki basubiye muri D1. Reka shaya ya kabiri uririmbira gatoya twagiye urekasha nambira kurukuta ya bife nambira kurukuta mbega bona reka negwenda yoyetana na nega yose reka mutsoye reka ni urugwaga tutari kumwe nisi yose namanaga nambira kurukuta urakoze cyane Bogari, wirambire cyane, uzaguma ngo uze kurangana neza cyane neza nza kucara mu ntebe irari imbere no cyane ugiye kwicara utakweza uryohera abantu gute? Oje wicaye nutamba nizina ndaza gushirako wirambire ego baba sinzi ko yaririmbye byo muraza kumbabara, ariko neza reko byagenze neza, ahasigaye muryoherereza mpi.